Iyi nkuru iratangaje pe. Ushobora kuba warumaze kuyumva cyangwa utari bwayumve, hakaba n'andi makuru utagiye umenya ari nyinshi nk'iyo nkuru. Iyi ni inkuru y'umugabo umwe yarakomeye. Umugabo yamaze igihe kirekire ku butegetsi ku isi. Yatwaye igihugu imyaka irenga 40 atamuntu n'umwe atinya. Ariko umunsi umwe abantu biwe nyene, abanyagihugu, abantu bamwegereye hafi baramuhindukiriye baramwica. Iherezo ryiwe ribiryo. Mu minsi mikeya ubutegetsi bwe burasenyuka. Ushobora kuba uri kuribaza ngo mbega uwo muntu ninde? Ni LifeStory nk'ibisanzwe, ubuzima inkuru n'amateka. Kora subscribe twinjire neza neza ido nido. Uyu mugabo yaratinyitse ku isi cyane, ibihugu rutura byatinya. Nawe se ubundi Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yavutse mu 1942 mu gihugu cya Libya. Akiri muto cyane yarafise indoto nini cyane yo guhindura igihugu ciwe. Mu 1969 yakoze kudeta akuraho umwami w'ico gihe atangura kuyobora Libya. Kuva umunsi nyene wa kudeta, Gaddafi yabaye umuyobozi umwe mu bayobozi ba Afrika bakomeye cyane eka no ku isi. Gaddafi yari umuyobozi asanzwe, yarafise uburyo budasanzwe bwo kuyobora. Muammar Gaddafi yiyita Guide of Revolution, yanditse igitabo cyitwa Green Book. Yarafise ubuzima budasanzwe, ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Hari abamukunda cyane kuko bavuga ko yazamuye igihugu ku rugero ruteye ubwoba, hari n'abamwanka kuko bavuga ko akoresha ubutegetsi bukomeye cyane. Nazi bigakomeza kumugira umuntu wambaye cyane ku isi, Afrika itinya, ibihugu rutura bitinya. Ubutegetsi bwa Gaddafi bwari buteye uruhagarara mu karere, bwari ubutegetsi bukomeye cyane, bwari ubutegetsi bugoye gusenyura. Iki nacyo ni ikibazo wakwibaza, ubutegetsi bwari bukomeye bwasenyutse gute? Gaddafi wishwe gute? Ni ibintu tuje kurabira hamwe. Reka twisunge inzandiko n'amateka. Mu mwaka wa 2011 ibintu byarahindutse cyane, hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu bashaka impinduka gukura ubutegetsi bwa Gaddafi Muammar. Ubutegetsi bwa Gaddafi Muammar bwari ubutegetsi bukomeye cyane, ntibyari bya bintu byama mu gitondo kavuga ngo ikuru ubutegetsi. Imyiyerekano yarakomeje, abantu bakomeza gupfa ari benshi, ibintu biratikira. Ibihugu rutura, ibihugu bitandukanye ku isi birahagurukira Gaddafi, ukabisaba demokrasi y'abanyalibiya bose. Muri iyo myiyerekano nyene ababura bo bakomeje kwiyongera, nabo ubwo batangura gusaba icyo bakuraho Gaddafi n'ubutegetsi bwiwe. Kuva icyo gihe ibintu byashe bitangura gukomera cyane, imyiyerekano yahindutse intambara, abagwanya Gaddafi barafashe ibigwanisho, igihugu cicamwe ibice bibiri. Ibintu bimaze gukomera, ibihugu rutura, imiryango mpuzamahanga nayo ntiyagumye areberera ngaho. NATO yatanguye gutera ibitero byo mu kirere ishigikira abagwanya Gaddafi. Mu mezi makeya gusa ubutegetsi bwa Gaddafi burasenyuka. Gaddafi Muammar atangura guhunga. Igisagara ca mbere yahungiyemo ni igisagara cyitwa Sirte, ariko ntibyatevye cyane, yaratevye arafatwa n'abagwanyi. Nyuma yo gufatwa n'abagwanyi, ibintu byabaye biteye ubwoba cyane, isitangura kugira ubwoba. Gaddafi Muammar yarishwe mu buryo butangaje cyane, ubwo buteye ubwoba. Urupfu rwa Gaddafi Muammar rwafashwe nk'iherezo ry'ubutegetsi bw'iwe muri Libya, ariko kandi rwafashwe nk'intango y'ibibazo bishasha bivutse mu gihugu cya Libya. Kuva uwo munsi Libya ntigeze isubira kumera nk'uko yari imeze mbere. Inkuru ya Gaddafi Muammar itwereka ko kumara imyaka myinshi ku butegetsi atari ikimenyetso cyo kuzohora ku butegetsi. Imbaraga, ubutegetsi n'ubutunzi ntibuza yo kuva ku butegetsi ugakora ugasubira hasi, kandi rimwe na rimwe iherezo riza mu buryo butangaje cyane kandi umuntu atari yiteze. Kora subscribe kuri LifeStory nk'ibisanzwe, inkuru n'ubuzima n'amateka, tuze turabana mu zindi nkuru zitangaje.